Reka tubaramutse twongera tubaha mwiriwe canke umugoroba mwiza n'igitondo ciza bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi, abakunzi ba radio television de la jeunesse africaine na cane cane abakunzi b'ikiganiro amagara meza. Mu kiganiro amagara meza c'uno musi tuza kuganira ku ndwara y'ikiza yamaze kwibonekeza hano mu gihugu c'u Burundi. Twamenyesha yuko iyo ndwara y'ikiza yari imaze amezi n'amezi yibonekeza mu gihugu kibanyi ca Kongo, ariko uno musi yamaze kwibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Uti iyo ndwara ni iyahe? Ni ikiza c'indwara y'akaranda bita Mpox. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bumenyesha ko mu Burundi hari ikiza c'indwara y'akaranda bita Mpox canke variole du singe mu rurimi rw'igifaransa. Mu rurimi rw'ikirundi ni ibihara vy'inkende. Mw'itangazo ryashizwe ahabona ku muhingamo wo kuri uyu wa kane, umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida Ridwine Baradahana amenyesha ko ku bantu batanu bari bakorewe ibipimo kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimo 2024 atamigera y'iyo ngwara bari bafise. Ariko ku bipimo vyakozwe kw'igenekerezo rya 22 ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimo 2024 ku bantu batatu bapimwe iyo ndwara ya Mpox basanze baramaze kuyandura. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Ridwine Baradahana asigura ko iyo ngwara yandukira mu gukoranako, gukora ahakoze uwanduye iyo ngwara canke gukora ku bikoresho vyandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda k'iyo ndwara y'ikiza bita Mpox. Uti none ni ibimenyetso ibihe vy'iyo ndwara? Nk'uko bisigurwa na muganga Ridwine Baradahana akaba n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida, amenyesha ko ibimenyetso bikuru bikuru by'iyo ndwara y'akaranda ari ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamwo amazi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida busaba abarundi bose iyo bava bakagera kwitwararika gukaraba n'amazi meza n'isabune mu ntumbero yo kwikingira iyo ndwara y'akaranda yamaze kwibonekeza hano mu gihugu c'u Burundi. Iyi yari radio television de la jeunesse africaine pour le développement.